turi kw'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Muri no video tugiye kubereka urugendo usanzwe atwara ishirahamwe CL Consortium rigiye kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza igihugu ca Tanzaniya ndetse n'igihugu c'u Burundi aherutse kugira mu ntara ya Burunga. Reka tubaramutse twongera tubifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mwese mudahengeshanya kubandanya mudukurikirana kuri nombonesha kure yacu ariyo yanyu y'Ikirere Media, twongera tubasaba kubandanya musangiza ibiganiro tugenda tubashikiriza ahagiye hatandukanye. Twongera tubasaba abatarakora subscribe ko bobanza bakayikora kugira ngo bakomeze badacikwa n'ibiganiro tugenda tubashikiriza. Muri urwo rugendo ubusanzwe atwara ishirahamwe CL Consortium ry'abashinwa ryatsindiye isoko ryo kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Tanzaniya baherutse kugira mu ntara ya Burunga, aho bashoboye kurabira hamwe ahagiye kubakwa ibituro bitatu izo tereni zizoshikirako zivuye mu gihugu ca Tanzaniya. Iryo barabara ry'indarayi rifise akamaro kanini kuri ibi bihugu uko ari bibiri, gukomeza imigenderanire isanzwe ihari hagati y'u Burundi na Tanzaniya ndetse no guhanahana ibidandazwa bigiye bitandukanye canke kwiyunguruza ku ngenzi ziva muri ivyo bihugu bibiri. Muri no video rero reka tubasabe kubana natwe mwumve ivyo umuhuzabikorwa wo mw'ishirahamwe CL Consortium yagiraniye canke yashikirize abamenyesha makuru bari bitavye urwo rubanza. Muri no video rero nkuko twabibamenyesheje araza kubabwira yuko ivyo bituro bitatu bigiye kubakwa muri komine Makamba ndetse no muri komine Musongati ndetse no muri komine Rutana. Muri komine Rutana bikazokubakwa igituro kimwe mu Rutana, ikindi naco cubakwe igiharo hasanzwe hari muri komine ya Musongati. Reka rero tubasabe mukurikirane ino video kuva ku ntango gushika ku mpera, mwirabire ibigiye bitandukanye uko urugendo rwagenze. Bakaba bari batewe iteka n'ubusanzwe arongoye intara ya Burunga. Twari tuje mu rugendo rwo kuraba aho ibikorwa bizorangurirwa by'ishirahamwe rizokubaka ibarabara ry'indarayi, aho tuzobafasha gucagura aho bazubaka uburaro, bagashira n'ibindi vyuma bakoresha mu kubaka ibarabara ry'indarayi, kuko n'igikorwa leta ibwirizwa kubanza gufasha iryo shirahamwe baze bubake bafise aho baba naho babika ibikoresho vyabo. Rero mu vyo twavuganye nuko bazotugirira note kugira ngo tubafashe kuraba ahantu hamwe hoba hameze neza hotuma ibikorwa vyoroha kandi binyaruka. Uno musi ikintu kigiye gukurikira nuko rishyirahamwe rituzanira ivyo ryifuza naho ryifuza kubaka, muho twagiye turagendura hose, hanyuma uwo mugwi nawo ujeje gukurikirana ibikorwa ubafashe gucagura hamwe muho twabonye hoba ari heza gusumba ahandi, kandi hokorohereza ibirishyirahamwe kandi hakanyatuma ibikorwa binyaruka. Kuva ngaha anye ku rubibe haduhagaze nyene ku ruzi rwa Maragarazi gushika i Musongati duciye mu Rutana na Sosumo. Umuhuzabikorwa mw'uwo mugambi aratumenyesha kandi ko ibituro vy'iryo barabara azoba ari bitatu, guhera ku ruzi Maragarazi gushika i Musongati ku ruhande rw'u Burundi. Twahereye i Musongati impande yahajya hazo kwimbu utari bwa Nikere, aho twagenduye aho bifuza kubaka station gare niko novuga. Aho rero twarahabonye barahatweretse, turabandanya tugendura batwereka kandi bazubaka kubaka igare ya kabiri,
naho ni mu Rutana twarahabonye baca tubandaniza dushika aho bita mu Gihalo aho bashaka naho kubaka iyindi gare. Ico mwomenya nuko kuri kote y'u Burundi uvuye ngaha Maragarazi gushika imusongati hazoba hari amasitasiyo 3. Muri ayo masitasiyo 3 hazoba hariho aha isitasiyo zose zizoba zirimwo ingenzi, hanyuma hakazoba harimo n'ibitwara ibintu novuga cyane nk'ubutare, ama marchandise n'ibindi.